Daniela ufise abahungu mukundana? Sifise abahungu, ufise umuhungu dukundana. Ufise umuhungu mukundana? Ego. Muranye igihe kingana gute? Umwaka umwe. Okay, umukunzi wawe muranye igihe kingana gute? Umwaka urakwiye uno munsi. Uno musi nyene? Arenga ko umunsi umwe. Ni igiki nk'ubu umukunzi wawe agusavye twakwigera umukorana n'ubwo wowe ugifise? Ntomukorera. Ntiyonsaba ifoto ndi gusa ndayimuha. Okay, umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ewa ni muremure kabisa. Ni muremure. Okay. Afise inzobe cyangwa arirabura? Ari moyenne byose biri. Aragereranya? Aravyibushe cyangwa aronze? Naravyibushe kabisa. Aravyibushe. Kandi kwandeze. So nk'ubu baramutse babahaye 20 million mujyamane na Shere wawe mutarakora ubukwe. Tujyamane na Shere wacu turakora ubukwe. Ku buryo mu mwaka wose rero tumaranye katarigira gacemwe na rimwe. Kazina bakwita gute? Ntwa Daniela. Okay, umukunzi wawe yitwa gute? Yitwa Irakoze Ishimwe Daniela Kenya Mary. Yo, what's up my people? It's your boy Daniel official nko musaba mubizi is loyalty test. Twaje gusambura izubakiye ku musenyi, twaje komeza izubakiye ku rutare nkuko mubizi tuba twagendeye ahantu henshi yagiye hatandukanye. Uyu munsi turi cyari muri cya gisagara wa muji nyene, turi mu Cyarama niho tugiye gusamburira ugubakiye ku musenyi cyangwa turukomeze turamutse dusanze gubakiye ku rutare. Twahuye n'umukobwa, twahuye n'umwana mwiza, turamusaba gukora na loyalty test, aravyemera. Niwe rero tugiye gutestinga umukunzi wiwe maze twumve nawe kwa kunzwe nkuko akunze. Ndabibutsa gufyonda subscribe ba utarayifyonda ni kuri Wagos TV show. Kuko like, share and comment kugira mudushigikire niyo nkunga tuba twabasabye. Reka rero manze ndamwakire atwibwire n'akazina. Ndakuramukije cyane. Mahoro. Uraberewe. Merci. Papi nta kubegwa ntako. Uraberewe. Akazina bakwita gute? Ntwa Daniela. Daniela ufise abahungu mukundana? Sifise abahungu, ufise umuhungu dukundana. Ufise umuhungu mukundana? Ego. Muranye igihe kingana gute? Umwaka umwe. Umwaka wose? Byagenze gute kugira umwihangane umwaka wose ntimwe murahebana? Ko umwaka atari muto. None urukundo ni atari. Sitwe tubigira n'Imana ibidufashamo. Imana ibidufashamo. Urukundo rwanyu na Shere wawe ubona rugamije iki? Urugendo turacagenda turacari mu rugendo nyene nawe cyumva. Na objective yago ubona ari ya niye hangiro yago? Turafise objective iwacu nyene. Cyangwa ntaco rugamije nubwo kwiryohera? Kare ibyo kwiryohera twarabirenganye turashaje. Utegura kubona rya? Bon, yarabinsavye muri 2025 mu gace wapi. Sindabyumvamo. Urage? Oya sindage. Uzohavugera washaje. Oya vraiment ndacari muto. Uri muto? Ego. Nk'ubu uramutse uronse umuntu aguha 2,000,000 ucinyuma umukunzi wawe umva wozihoma mucinyuma vyonyene? 20. Oya ntavyo nokora. 20. Ntavyo nokora. Urukundo ruruta amafaranga bro. Ntavyo nokora pe. Gusa 20 million menshi. Ni menshi ndabizi. Mugabo none urukundo none urugura amafaranga, urukundo n'umutima. Okay, wow, vyiza. So nk'ubu baramutse babahaye 20 million mujyamane na Shere wawe mutarakora ubukwe. Tujyamane na Shere wacu turakora ubukwe. Arinde kuma amafaranga. Ibyo navyo cyo kibazo kiragoye. Okay, babahaye 20 million kugira mujyamane na Shere wawe mutarakora ubukwe. Uwo yemera cyane. Ku buryo mu mwaka wose rero tumaranye katarigira gacemwe na rimwe. Kama kaciye. Karata 20 million ziri. Gaciyamwe atana amahera birinze gusa. Nibanga ryanje ntabiraba mugabo nabiraba. Mwaka munini. None birashika. Twe turabakirisa n'umupasiteri ntavyo akora. Ntavyo asaba. Nk'ubu uramutse usanze Shere wawe ariko araguca inyuma akaguha 5,000,000 kugira umubabarire. Uwo mubabarira? Kwa nyenda mukunda je no sanga namubabariye mugabo na sinzi namuha condition. Condition. Asubiye yuko ewa tuzaca twibagirana. Oika.
atana yarinze arampa asubiriyeho ko twoba twibagiranye. kubera kuguca inyuma Reka nanje arabizi ko atavyo ndamukorera wewe yoca binkorera kubera igihe usanga bikoze kubera wowe usanga iwawe byaranze oya reka hari icyo wamwirinda ntavyo yokora na wene. ni igiki nk'ubu umukunzi wagusabye twakwigera umukorera n'ubwo wowe ugifise Ntomukorera niyo nsaba ifoto ndi gusa ndayimuha. ifoto niyo utamuha Sinayimuha ntavyo nkunda vraiment. Oya ni iki kintu wishimira iyo winjiye mu cyumba kwa sheri wawe bo ikintu cyoba kiri muri chambre kwa sheri wawe wowe ukunda ni iki buri kintu cyose ndahasanga ndacishimira. ikintu ro kimwe gusa cyaguhabuye uvuga wow Vyose waje nshakubwire kimwe oya nta kimwe ni vyose. Nta na kimwe nkuyemo ni vyose. umukunzi wawe muherukana ryari Yo haraheze vraiment haraheze 2 semaines. mwahuriye he Sheri wanje twahuriye nkiri umunyeshure kwa narize muri interna hibubanza nawe hari iwabo niho yaba niho hari wabo muhiri wabo nyene yahavuka nuko bimeze. umunsi mubonana na sheri wawe naho mwahuriye he umunsi muheruka kuhurira Umunsi duheruka guhurirako twahuriye bubanza kubera ibintu nyene nari ngiye guhiga yo kwishure vy'amadosiye hama nawe niyo yarari kuko yamaze imisi ariko arakorera rero hama arambwira ati naje ndino turahura turamukanya nuko mwagiye muri kinini oya muheruka gukorana ibihe biryoshye ibihe bimeze neza na sheri wawe ryari n'ubu kuri phone twama twabikoranye kuri video call oya mapere video izo ntazo nza nemera nazo nyene sindazikunda. ibihe byiza kuri wowe na sheri wawe aba ari ibihe ivyaha ibihe wita ko ari byiza wowe na sheri wawe aba ari ibihe Bo buri gihe cyose turi kumwe aba ari ibihe byiza turi kumwe Ibintu byose special by phone ni ibihe byiza. Okay tugiye guhamagara umukunzi wawe wizeye bingana gute nitwamuhamagara ko aza kuvuga wewe kangahe kwijana uvyizeye ko aza kuvuga wewe je nka 150 kujana ndavyizeye 50 ego birenze cyane ego birenze cyane nk'ubu tumuhamagaye ugasanga avuze ubundi atari wewe vyakirago ndavyibaza oya sindavyibaza byoba oya nk'ubu bishitse basi ugasanga turamuhamagaye ugasanga se wavuze none vyoshika gute kandi ndamyizeye ntazi ko vyoshika ntabwo mwizeye ko 100% ntabwo uramufata cyangwa uramwikeka yagerageje kuguca inyuma nta munsi birabaho wowe nturagerageza kumuca inyuma sindigera none umunsi wari oya wow ko none sawa turizeranye mu majambo make turubatse muri mwemwe wiyumvira ko ari nk'irihe banga muba mwakoresheje kugira mwizerane nk'uko bo tubifashamo n'Imana twe nta buhinga bw'iwacu burimo ubuntu bw'Imana ego okay ugiye kuduha nimero za sheri wawe imbere yuko tuza guhamagara umukunzi wawe akajambo kamwe ro mubwira aramutse abonye kino kiganiro akajambo ndamubwira ndakimenyera niyamara kwitaba phone oya je koko nije ntangura kumuvugisha we ntuzuzo buri kuramuvugisha rero nshaka ijambo rimwe gusa umubwira nk'aka message womuha imbere yuko tuza kumuhamagara nawe nk'ubutumwa womuha ndamubwira ati shushu cyo bakubaza cyose wishure biciye mu muco nta kantu basi wumva ngo mubwira kari nko ku mutima nk'akajambo keza cyangwa arabizi tujuru nk'ibyuka manza kumubwira ko ndamukunda mperuka kuvugana nagiye na sheri wawe mbo no mu gitondo twamye turavugana ubu turicaye mu gitondo umwanya rero oya ntabwo ziraye nka witere twamye turavugana mawitere twamye turavugana okay ugiye kuduha nimero za sheri wawe tumuhamagare ndaguha nimero umwanya ariko arakoresha ntabwo uzize ku mutwe ariko akoresha izindi kubera phone yiwe yaguye mu mazi hirya y'ejo nakayate simu yaciye numva okay tubwiye 68 69 okay tugiye guhamagara boyfriend wiwe hama twumve nawe icyo avuga twumve ko
amukunda. Okay, nitwamuhamagara avuze wewe wibaza ko aza kuvuga irihe zina? bo mfise amazina menshi arashobora kuvuga itazirano nakuze banyita Baju canke akavuga Daniela canke Ishimwe canke Kenya canke Neri, ayo yose n'amazina yiwanje. Bo mwayo mazina yose ntaza kuvuga voilà. Tugiye kumuhamagara. Hello? Yo? Abite grand frère. Hello? Tibite mumeze neza? Sawa. Okay, amanaze ntabwo mwamenye. Je nitwa Danium ndi mu YouTuber. Witwa? Nitwa Danium ndi mu YouTuber. Isi ikiganiro cyitwa Loyalty Test. Gica kuri chaîne ya YouTube yitwa Wagos TV Show. Rero ubu twahuye n'umukunzi wawe niwe duhagararanye. Hari utubazo duke tugiye kukubaza nka dutatu umuhesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu. Turi kumwe na shehe wawe. Ndashobora kukubaza? Akibazo. Okay, umukunzi wawe mumara igihe kingana gute? Umwaka rakwiye no munsi. Uno munsi nyene? Arenga ko umunsi umwe. Arenga ko umunsi umwe. Okay, umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ewa ni muremure kabisa. Ni muremure. Aka Okay, afise inzobe cyangwa arirabura? ari moyenne byose. Aragereranya. Aravyibushe cyangwa aronze? Abana arabyibushe kabisa. Aravyibushe. Tayi Rwandeze. Ah? Tayi Rwandeze. Tayi Rwandeze. Okay, umukunzi wawe yitwa gute? Witwa Irakoze Ishimwe Daniela Kenya Mary. Irakoze Ishimwe Kenya Daniela Kenya Mary. Bro, none ko atari we turi kumwe nawe ni mukunzi ufise? Hashe wibeshe n'ubonye. Je twahuye n'umukobwa ambwira ko agukunda, rero gusa ntabwo yitwa yumvire neza, ntawe ni mukunzi ufise? Ashatara ubona wundi kweli yibeshe. Wow, byiza. Reka ndamuguhe muvugane wumve. Ngira uca umwibuka ne wumva ijwi ryiwe. Allo chouchou. Oui bébé. Umeze bien? Meze bon nawe? Fresh, nagukumbuye. Wagaze hehe gaba? Umuntu unguye. Nyine ku mayira abiri. Nimbesha mwasha mumfata. Nagire numve ko ufise uwundi umvangisha. Ntacyo no kwige ko dusanzwe bizi. Ndabizi ndakwizeye, ntubizi none. Bizu. Bizu. Mwa. Merci. Sawa. Tugushimire grand frère. Merci beaucoup. Vyakiye gute? Oya, ni bisanzwe ko nari ndabyizeye. Kamwe umubwira ko akuvuza izina kandi avuze wowe nyene. Gusa yavuze ngo uri muremure, wawe uri muremure. Je ndi muremure frame. No ndi mugufi je abantu bagufi. Ni ari mugufi, kuri ni umusumvye burebure. Turebure kandi nakure. Je na mungu mugufi togendana. Oya. Bagufi. Babwiye. Eka ntacyo mvuze. Ntimuntahure nawe urabona abirenze. Okay, rero akajambo kamwe wamubwira nk'umukunzi wawe kandi akwemeye. Bo arabizi vraiment ndamukunda nta birebire no vuga. Arabizi ico mvuze n'ico abavuze. Donc turuko. Mutegekanya kubona rojya. Navyo turavugana ivyo. Wavyansarira. Ego.
Okay, reka tubashimire tubibutse gusana subscribe batara ifyo ndakwa like share and comment. Ciao ciao.